urumva je cyantwengeje navuze nti donc voilà quelqu'un ni urabona umuntu ari muri leta ya CNDD-FDD ariko yita abanywanyi wiwe ibijuju kandi abo uko ariko aravuga niko baguma baririmba iyo leta yiwe niyo n'uwo mugambwe wabo. None uvuga ko abantu batwara CNDD-FDD aribo batwara n'igihugu bashitse aho basuzugura abanywanyi babo babonamwe ubujuju bakavuga terega bakabivuga amasanamu ariko arafatwa bakabivuga imbere ya y'inama nshingamateka cyangwa imbere ya Sena bakabivuga bitwa ko aribo bari bakwiye kwigisha abanyagihugu leur droit yuko babwira terega ayo masaha mukora mukwiye kuza murabaza mugakora amasaha ya amagara yanyu azokononekara ariko baba bakavuga ko ari itunga bafise kubona abanyagihugu ari bijuju ku buryo ashobora gukora amasaha 28 kuri 28 ntacire hasi ntavuga terega muriko muranye exploiter muriko munkoresha nabi agashikaho avuga ati twebwe ubutunzi dufise n'ubujuju bw'abanywanyi bacu nibo rero dukwiye kurungikayo ko bajya nta bibazo bazotera ntaco bazobaza ati abagenda barize nabantu baca batangura kubaza amadroit yabo ce qui dans sa bouche devient une tare devient un défaut. Nta bantu dukeneye babaza amadroit yabo ni turondere bajya ataco bazi kubaza bakora nk'amamashini aba ari bo turungika. Rero ico nagomba kugipartager parce que ça m'a fait rigoler ntimushobora kwibaza navuze nti mugabo abanyagihugu nagomba bituko nibijuju kuko ibintu bamaze imyaka bakorerwa ibintu bamaze imyaka bakorerwa yego cyane ko babibakiramo ngo namoko n'ibindi nk'ivyo bushizeho navuze nta barundi mbona bagoye gutabara kuko baroroshe guhenda. Hariho ikintu kera nigeze kumva kivugwa kandi hari n'uwigeze kukivuga muri space umengo yari yitwa Emmanuel Ndereyimana yigeze kuvuga ati hari umuntu yambwiye ati hako tubaho dufise vyose tumerewe neza dutwagwa n'umuntu w'umututsi ati twofuma dutwagwa no mu hutu muga vyose bikagenda nabi. Abo bantu rero hari abantu bafise croyance donc kandi muga sino kubesha cyane bavuga bati hari intwaro y'abahutu ivyo dushikira vyose biragomba bishike ntaco sikizima twara abahutu. Rero kandi ariko avuga iyo reference yo muri rirare umurundi wese woreka kubivuga yoreka kubivuga muga turazi iyo bariko bavuga ngo bajya abantu bo muri rirare ngo bajya barashobora gukora amasaha 28 kuri 28 abavugwa on peut se faire une idée muga vyantwengeje navuze nti nabavuga uko nakazi kabo nimba babikorerwa bakavyemera bakamira gutyo barakwiye ko bavugwa gutyo barakwiye ko abitwa ko aribo bakizigenza bo mu migambwe bo muri uwo mugambwe wa CNDD-FDD niyo ntwaro yayo bashitse aho babavuga gutyo arabanywanyi babo nakazi kabo barabavuga gutyo nico nagira mvuge harimo kuvyerekeye ico bari kuravuga ca Manase bariko bazita imbega yatashe gute naje ntavyo nzi yari yatashe canke ingene yatashe muga ndazi ko aciye igihe kitari gito gihe yataha mugabo ico bikoze ni hari ikintu je nama mvuga nti abantu bahunze ku ntwaro ya CNDD-FDD hari abahunze 2015 hari abahunze avant hari abahunze après batandukanye no kumenya yuko abantu bari kubiri hari abantu bahunze bari kumwe na CNDD-FDD bakorana na CNDD-FDD abo bantu nibere ryayaze hagati y'abantu bari kumwe ntibahunze intwaro mbi ntibahunze ubwicanyi bahunze kuko hari ivyo batumvikanye ko tukaba tuzi yuko Gerard Ndabirabe yavuze ati twekera tukiri mu ishamba udugije umutwe akavuga amajambo menshi twaramwica nta rundi rubanza rwaba ruhari. Rero ni amategeko yiwabi indani baca bahunga kugira ngo batumvikanye ntibave bamererwa nabi kuko wasanga mutumvikanye usanga hari urusha ingufu wundi bagahunga muka mu nyuma bagasaba ikigongwe bakagaruka. Donc bagira bati ivyo ngaha turabizi reka dukure meza. Yego ati byaje byo mugambwe wacu turabizi reka dukure meza hanyuma tuzovuga na distance bikunze tuzogaruka. Urabona si Manase wenyene abitwa ba Pancras Cimpaye abitwa ba Alice Nzomukunda Gabriel Rufyirazi ko yagiye Burundi arakirwa n'umukuru w'igihugu hanyuma ariho n'umugabo ntagutiriyemo yitwa Jokwa Aniseti niba ntiyenze Aniseti we yashitse mu kaje muri ministeri ya communication mengo yavuga ko ngo CNDD-FDD ngo cyane inkuru nziza n'ibindi ngira ngo muri buka ama apparition yakunda kugira narumwe bamubonye natashe Burundi yari natashe ashashikaronka igiti yashitse aba sinzi ko bamwita secrétaire permanent canke directeur général muri ministère quelque part ya communication mengo nimba ntibuka neza yigeze kuvugwamwo ariko nabonye ataco vyamugize da exactement kandi vyaravuzwe officiellement ko bavyagirijwe ariko baramukuye gusa baramukuye muri iyo poste yari ariko mbwa nta kindi yabaye bashobora kuba jejwe n'ayandi mabanga urumva rero nariko mbwa nti vya Manase ari mu mugwi ngo wo kurwanya ihonyabwoba okay ya atawamwe siko urumva ujya niwe yahora yandika ikinyamakuru kera les années 90 ngira ngo ikinyamakuru ngira ngo ca Paripe Hutu cavuga ibintu vy'amacakubiri cyane sinibuka ingene citwa cari ikinyamakuru ahanini
Nyabusoro voilà ujyanye ngira ngo yari atari wa mbere yagira nka kabiri muri Nyabusorongo. Donc uko bari mu mugurwanyi ho nyabwoko ça prête aussi à sourire. Alors nariko kugira ndetse jewe mpana ndavyita ko ari nko gushinyagurira abagize no imana bakabivuga. kudasanzwe no gushinyagura kudasanzwe kandi Okay. babigize ingendo bana biragwiriye muri iyi minsi. Rero kugira ndangize nariko mvuga nti ikintu abantu bakwiye kumenya bajya abantu bavuye muri CNDD-FDD abantu bitwa ba frondeurs canke abahunze imbere ya 2015 parce que aba frondeurs nabo muri 2015 canke abahunze inyuma nk'aba tubona bo muri Seni harabo twabonye bo muri uyu batungwa nayo yari mu biki Severe Atanazi batungwa nayo yari muri Severe hari abahunze imbere ya 2015 muri 2015 n'inyuma ya 2015 nta ntwaro mbi bahunze barashwanye canke bagabuye amayira uko biri kose muzoguma mubibona namvuga nti le temps est le meilleur allié de la vérité muzoguma mubibona abo bantu baza ngo nahunze ngo nubugesera kuje witwa Vinyi yabivuze muzoguma mubona 2 ans 3 ans après ukazona rasubiye i Burundi agacaza uwundi agahunga 2 ans 3 ans après agasubira i Burundi niho nabambwira abantu bakorana nabo ntimwebwe nimba mubigira mutabibona vous êtes naïf nimba mubigira mubibona naho vous êtes autant criminel que les CNDD-FDD murakoze. Yewe ndagukengurukiye ku cimviro ushikirije. Yewe mugenzi jewe uko ndavyumva siko novuga ko cari novyita igiturire. Ivyakozwe n'ubu birakogwa bavyita sindi umuhinga mu vy'ubucamanza no mu bya justice n'ibindi nk'ivyo ariko hariho ibintu bagira bati gera muyumvikanire bavyita resolutions out of court sinzi ngene bivuga mu gifaransa ariko abantu bashobora kugira bati gera muyumvikanire cyane cyane yatari ivyaha biri penale ntubarira umuntu ngo ko yakwiciye akaba yari yemeye kugusubiza amafaranga cyangwa ibindi bashaka ibi byaha biba biri civile nk'ivyo barashobora kugira bati genda muyumvikanire mugenzi rero utumwami yaragiye giturire jewe siko ndavyibaza nibaza ko ahubwo vyerekana ko yubaha intahi y'Uburundi akizera ko icisha aho kuri idakanzwe n'abakomeye aho yagira ati reka rero ahubwo tuvyimarire koko nayo ari vy'ubu woba ukijogora bakabara kunyuruje n'ibindi nk'ivyo yewe nico mbonye nayo wanyuma yanyandikiye ngaha imbere yuko nja kuvuze n'umusore yari yatwandikiye mu ndwi iheze muranyemerera jisha amaso ku butumwa yampaye ko ati bonsoir grand frère nanje ndakuramukije ati j'espère que tout va bien yego me gose n'amahoro ati nizere ko muri amahoro iyo muherereye ati nagira ndakwishura ariko rero imbere yuko ndakwishura reka nanje ndagutera inkuru kuko narumvise ko nawe uri umuntu akunda kuganira ashirako twatuntu two gutwega yewe jako numve iyo nkuru aragira ati muri Bibiliya hariho umwigishwa nako yitwa Petero babajije bati wewe nturi mu bigishwa ba Yezu nawe ati reka ntawenzi abandi ngo twakubonye nawe ati wapi hanyuma mu bari ko baramubaza umwe aramubwira ati reka guharira ko n'imvugo yawe irakuranga kuri umwe muri bo yongera kubihakana ararahira ati uwo muntu sindanamuzi hahise akanya abahagazeho baramwegera aramubwira bati Petero ni vy'ukuri nawe barabwira Petero bati ni vy'ukuri nawe uri uwo muri bo bitaye ko n'imvugo yawe iraguhinyuza yaduhaye imbere naho vyanditse ngo muri Matayo 26 ku murongo wa 72 gushika ku wa 74 ati ngiyo source sibe nka wa wudi tutazi iyo yasomye igituma abamizirima batajya ingurube ati iyo uriko uravuga ingorane abarundi tubayemwo uyu munsi mu mvugo yawe birumvikana cane ijana kwijana ko wavuye mu Burundi kuri neva umugani wawe umurundi hahenda ashiraho akantu ko gutwenga hanyuma asozera agira ati ama rero mugenzi hariho imvugo imaze iminsi intangaza kubavugira Rede Tabara uzawumva ngo Rede Tabara ntitukabaze amakuru yayo ngo hari ngo kuko ntaco twayitumye ashiraho akantu k'akaimoji ko kwibaza ngo tutayishigikiye ntitukabaze ivyayo ashiraho akandi ko kwibaza ivyo bituma mbandanya kwemeza ko Rede Tabara ari ashiraho twatundi two guta mu ngarara maze agira ati mangetengete na Bob bien jewe nibaza ko nubwo nibwo butumwa nabonye bwa mbere reka rero ico jewe no kwishura bwa mbere nuko jewe navuye i Burundi kera burya navuye i Burundi kera
un peu avant même vya 2015, ariko sinahengeshanije gusimba nkatarukirayo inshuro zitandukanye, uretse ko maze igihe gusa ntagiyeyo, n'ivyo ibindi ntaco ndabivuzeko, ariko ndagukengurukiye rwose mugenzi ko uhora wandika. Bien, reka dutangure inkuru ya mbere nkuko duhora tubikora, tuvuga ku vyabaye muri kahise twoshobora kuzirikana kuri aya magenekerezo. Ikintu ca mbere duhere ku vyabaye par rapport ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo icenda na kane mu gihugu c'u Rwanda. Igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa gatanu, ngira ngo muribuka ko duhora duhera ikiganiro cacu ku ndwi, ni ukuvuga ku ndwi yo kuwa kabiri uheze gushika kuwa kabiri uyu munsi. Igenekerezo rya gatanu rero ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo icenda na kane, Human Rights Watch yasohoye itangazo yiyamiriza ibiganiro vyakorwa na radio televiziyo RTRM, nayo umukuru w'ababikira ahitwa Sovu Serge Gertrude Mukangango, abari barokotse kuri monastère de Sovu bari bamuhungiye ko yandikiye burugumestre, nibaza ko ari nka mustanteri, ati nyaruka unkurira aba bantu hano, nuko nawe aza atazambaye azanana n'intera hamwe barabica kuko nayo igenekerezo ya gatandatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo icenda na kane, Espagne, New Zealand, Argentine na Republika Ceke ni ibihugu bitari bifise bimwe bita place ziri permanent muri Nations Unies, zazanye umugambi ivyo bita plan, bati nyamara nimwongere ingabo za minware. Ivyo ahubwo akanama ka Nations Unies kagize kati ntavyo tubonye ivyo, ahubwo ikicigwa nako ikiciyumviro nikigende kwigirwa muri uyuwa, no kuvuga yahavura Nations Unies. Nayo CICR rero ico gihe yabandanyije gutabaza ikomeza no gufasha uko yari ibishoboye. Ibi rero bikwereka combien ataco vyari bibabwiye abo bantu bihaye kutwigisha ivya demokrasi na droit de l'homme n'ibindi nk'ivyo. Nayo igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu ubwicanyi bwarakomeje i Butare. Reka ndababwire gato uko vyagenze. Igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu wari umunsi mubi ku banyeshure bo muri groupe scolaire Marie Merci Ikibeho. Interahamwe zarabishe kuko zirabageseza zifashijwemo n'ubuyobozi n'abanyeshuri b'abahutu bari basanzwe biga ngaho. Amabwirizwa yo kwitandukanya na bagenzi babo b'abatutsi yaratanzwe, abanyeshuri barasahura bakaheza bakanarerekera interahamwe aho bagenzi babo b'abatutsi binyegeje. Ati ikindi cabaye nuko abayobozi bagize uruhara mu yicwa ry'abanyeshuri b'abatutsi barimo Padiri Uwayezu Emmanuel, wari umuyobozi wa groupe scolaire Marie Merci, ubu aba mu Butaliyano, na prefet wa Gikongoro yitwa Bucibaruta Roha yahungiye mu Faransa. Uyu nagira ndamenyeshe ko nimba ntihenze yahavuye agwana. Ati nyuma yuko burugumestre ugira shebuja Celestin wa commune Kigoma havuye hitwa Nyanza atangaje ko hatanzwe amahoro, kandi ko umuhutu yahishe umututsi yo musubizi iwiwe. Abatutsi benshi bavuye aho bari binyegeje, maze interahamwe zibiraramwo zirabica. Hari abatutsi 130 biciwe ku rusengero rw'Abadventiste, nayo abandi 200 bicirwa ku musozi wa Nkinda. Ngivyo umusaraba wabaye igenekerezo rya ndwi. Nayo igenekerezo rya munani vyagenze gute? Abana b'abatutsi bari barerewe ku kigo c'imfuvyi ca SOS Gikongoro cayoborwa na Veniste Niyombare, baratoranyijwe bashika ukwabo mu cumba c'amashuri ukwabo, maze baricwa. Igitero c'interahamwe cazanywe n'umuyobozi w'ikigo Veniste Niyombare kibifashijwemo na Kabarere Venansi wari umwarimu muri ico kigo. Ico gitero cabanje kwica abana b'abatutsi gikurikizaho abakozi b'abatutsi bakora muri ico kigo. Murumva ko ari ibintu biteye ubwoba. Jewe ariko ico nkundira aba bantu b'Abanyarwanda au moins baradokimenta bakamenya nibiki vyabaye n'ibindi. Nayo igenekerezo ry'icenda ukwezi kwa gatanu impunzi nyinshi zabandanyije guhungira mu Burundi no muri Tanzania, maze akanama ka ONU kabandanya kugawa kubera ko batashoboye kongereza
inteko nayo igenekerezo rya 10 muri uwo mwaka wa 1994 igisirikare ca RPF cabandanyije gufata ibice bitandukanye cane cane mu buraruko no mu burengero bw'igihugu c'u Rwanda. Nayo abicanyi b'interahamwe bakomeje kwiyoruganiza no kumara abantu ku mabariyeri. Igenekerezo rya 11 kwezi kwa gatanu, kuvuga nko ku munsi w'ejo waheze, amareta atandukanye yabandanyije kwibaza, ahuriye mu kanama ka Nations Unies, yabandanyije kwibaza batese mama ibiriko biraba mu Rwanda ni genocide canke si genocide. Yewe igenekerezo rya 12 kwezi kwa gatanu nk'uyu munsi, abasanzwe bari mu byo gufasha abitwa humanitarians, ni ukuvuga abafasha imbabare, bakomeje kugira ibibazo vy'imfungurwa zabaheranye, imiti, mbere naho gufasha ngo abantu baronke aho bakika umusaya. Nayo ku magenekerezo nk'aya muri Afrika vyabaye nibiki vyabaye. Igenekerezo rya 6 kwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1994 niho Nelson Mandela yatangazwa yuko yatsinze amatora, abaye perezida wa mbere yatowe w'umwirabure muri Afrika. Nayo igenekerezo rya 10 araheza arahira i Pretoria mu biro vyitabwe n'abakuru b'ibihugu benshi muri uwo mwaka nyene, arahirira gutegeka Afrika. Ariko nanone igenekerezo rya 6 kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2002 niho African Union, kuvuga ubumwe bwa Afrika uko tubuzi, bwemejwe nako bwavuze ku mugaragaro ko busubiriye icahora ari Organisation de l'Union Africaine, ni kuvuga OUA, cyari cyarashinzwe naco igenekerezo rya 5 kwezi nako rya 8 ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi n'amajana 1963. Nayo mu guheza kuri ibi vyabaye kuri aya magenekerezo, nibiki vyabaye mw'isi muri rusange. Igenekerezo ry'indwi kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi n'amajana 1945 niho Ubudagi bw'abanazi bwamanika amaboko bati turarushijwe, intambara y'isi iraturuje, niho bayamanitse. Nayo mu mwaka nayo igenekerezo ry'indwi kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi n'amajana 1998 niho ishirahamwe Apple ryasohora computer yabo ya mbere yitwa iMac. Nayo igenekerezo ry'umunani kwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1945 niho hatanguye guhimbazwa ivyitwa Victory Day mu Burayi bwose, aho aho bibuka irangira ry'intambara ya kabiri y'isi. Nayo igenekerezo ry'icenda ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1960 niho icitwa the Schuman Declaration cashigwaho, ikaba ari kwari ukwiyemeza gushinga ivyo bavuye bita Union Européenne. Nayo umwaka nayo igenekerezo ry'icenda nyene kwezi kwa gatanu umwaka w'2006 witwa Guy Goma yagiye mu biro vya BBC gukora interview bisanzwe kugira yihigira akazi, ariko uwariko arakira nako warari kuri plateau aramwihenda ko uyu Guy Goma yari impunzi y'umunyekongo yariko arahiga ubuhungiro bw'Ubwongereza. Nuko turi mu mwaka w'2006 nagize baramuhamagara bamushira kuri plateau, batangura kumubaza ibibazo vyari vyagenewe uwundi mu expert mu vy'ubuhinga, ariko uyu mugabo yihagarara ko aravyishura kuko ngira ngo ibintu vyari bitangaje. Nayo igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1960 niho ababijejwe muri Nations Unies bemeza ubwa mbere ugukoresha ibi vyo gutandukanya ivyaro muri Nations Unies. Igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu ni umunsi wabandanije wo kwibuka ivyo bise Mother's Day. Nayo igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1981 umwami wa reggae Bob Marley yarasandavye. Yari yaravutse mu igenekerezo rya 6 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1945 ku muvyeyi se w'umwongereza na nyina yaturuka muri Jamaica. Mu nyuma yahavuye yubakana na Rita Marley asiga abana barimo nk'uwitwa Ziggy Marley n'abandi. Yewe igenekerezo rya mu 78 New York
nk'uko BBC yavyanditse muri iyi ndwi yahavuye yarigeze guhabwa igihembo ca Nations Unies kubera uruhara rwiwe mu kugarukana amahoro kubera concert yigeze gukoresha mu kugarukana amahoro muri Jamaica mu bari bacanye kubera concert yigeze gukoresha mu kwa kane 2018 yitwa One Love Concert. Nagomba rero mu gusozera ibi nariko ndabayagira vyabaye mu nyemerere mbanze nshishemwo iyi nkuru ya Nelson Mandela. Nelson Mandela ari ico nagomvye kumuvugako, hari vyinshi nibaza ko twomwigirako. Inkuru nakoze nisunze RCI, amakuru aboneka ku kinyamakuru citwa RCI c'Abafaransa. Nagomba ko mu nyemerera nshishemwo amaso gato inkuru yiwe ifatanyije n'iya ANC yahavuye ibashikana ku kwibohora intwaro ya apartheid. Reka rero ndayinyarutse urabinyemerera ndabibasavye. Ubwa mbere yavutse mu mwaka w'1918 mu bwoko bwitwa Kosi. Avuka kuri se nawe nyene yitwa Kosi, akaba yari umutware, yari yafise abagore bane. Mu mwaka vy'ubwana sindabitebako mu mwaka w'1944 nabo bari bahurikiye hamwe bagize bati bari basanzwe bakora ibintu vy'ama manifestation bakagira bati tuzokwiyamiriza iyi ntwaro y'agakandamizo ifatiye ku gutandukanya abantu kukoba. Aho novuga ko yari kumwe na mugenzi we yitwa Oliver Tambo n'uwitwa Walter Sizuru. Baraheza rero bagira bati turi mu mwaka w'1944 yari yaragiye i Johannesburg guhiga y'ubuzima. Araheza agira ati reka dushinge umugwi Ligue des Jeunes ya ANC, nuko batangura ivyo bise désobéissance civile, grève no kuboyikota ibidandazwa vy'abazungu. Iki ni ikintu nagomba ngo tubanze duhere ku bwa mbere, kuko urumva ko bagize bati twahora tugira manifestation tukandika ivyapa tukagira iki, ariko tubonye ataco bidufasha. Nibaza ko nk'abarundi twogira tuti twokwiga ibitandukanye, ariko no mu buzima busanzwe iyo ugize plan imwe ukabona nti fonctiona canke nta mwimbu utanga, kwimvira plan ikurikira nibaza ko atari ikintu kibi. Ariko rero mu mwaka w'1948 muri Afrika y'Epfo umugambwe nationalist wahavuye utahukana amatora. Wo rero waje ariko arabutaka kuko waciye utanguza ivyo bise apartheid. Rero vyuzuye iyo apartheid ikaba ivuye mu rurimi rw'iki afrikaner bisigura separation. Ico rero iyo separation yaje itoroshe kuko baciye batangura ivyo kwerura bakatandukanya abirabure n'abazungu, yewe kugera no ku maeskariye bataya maeskariye n'abazungu n'abirabure, bagera muri bisi batahana abazungu n'abirabure n'ibindi nk'ivyo. Vyatumye igenekerezo rya 20 vyarabandanyije gutyo, ariko igenekerezo rya 21 kwezi kwa gatatu 61 urumva ko tutarutse cane, harabaye imyerekano y'abanywanyi ba ANC na ya Ligue des Jeunes yabo, aho bakoraniye hamwe maze baturira amapasiporo yabo bati ibi vyo ntavyo tugiye kuzoshobora. Yewe iyo manifestation yabaye reprimée severement kuko babuguriye ko amasasu abantu 69 bose barahasiga ubuzima, nayo 181 barakomereka turi ahitwa Charleville. Muri uwo mwaka nyene havuka branche sinzi ko noyita ni nk'umuhari witwaje ibigwanisho witwa umukote wesize. Tushobora kuba ndabivuze nabi ariko bayisemboriza MK. Baraheza rero barabutanguza kuko bari bamaze kubona ko na bimwe vya désobéissance civile n'ibindi nk'ivyo ataco bitanga. Batangura umugwi witwaje ibigwanisho bakagira sabotage ku nsinga z'amatara, bagaheza bakagira sabotage ku ma industrie n'ama installation militaire hose bakahatera. Nuko ivyamuviriyemo rero ko yahavuye atangura ingendo. Iki n'ikindi kintu urumva nagomvye ko tugenda turiga iki kintu, bagize bati iki ntikishobotse reka tuje kuri iki. Yahavuye rero na bagenzi we cane ko yaramaze kuba babandi bitwa abashingwamanza umuroya. Yahavuye atangura ingendo aja hanze agira amasensibilisation. Hari nkaho yagiye mu Bwongereza cane ko ico gihugu cari caheruka kugira kwitandukanya na donc kwikukira ku Bwongereza.
hanyuma aja no muri stage aho yize ingene abariko baragerageza kwibohora agakandamizo k'Ubufaransa ni ukuvuga muri Maroc mu mugwi FRN yagize ivyo abigira ariko igihe agarutse yavuye ahagarikwa hanyuma arafungwa ariko umugore wiwe wa kabiri kuko uwa mbere bari baratandukanye umugore wiwe wa kabiri yitwa Winnie Mandela Madikizela rero ngo yariyemeje rwose kugira kuko aboneka nagira ati uru rugamba tuzorugwana koko nta kabuza yavuye atwagwa Robben Island na bagenzi we aho bari baraciriwe ubwo gupfa mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani yarabuze nyina wiwe ntiyemerewe no kuja kumushingura nayo mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo itandatu n'icenda umuhungu wiwe w'imyaka 24 yaragize isanganya naho nyene ntiyashobora kuja kumushingura ibi ndiko ndashaka kugira ngo jewe navyigiye kuko sacrifice n'impaka ushobora kwibaza ko utanguye urugamba ngo abatacu bizokugira nuko rero umugore wiwe nawe yama ku mafuye no gufungwa n'ibindi nk'ivyo yigeze no gufungwa umwaka wose urahera ariko mu mirongo 76 ni kuvuga mu 1976 ahitwa Soweto aba adolescent amajana 576 barishwe ibara mu 27 uwitwa Steve Biko w'imyaka 36 yari umu activiste wo muri ivyo vyo kurwanya apartheid yarabaye torture muri komisari imwe yo muri Afrika y'Epfo gushika apfe amaziko yiwe yitabwe n'abantu benshi riba ibara ariko barabandanyije n'abandi ba activiste nk'uwitwa Miriam Makeba yakoresha ukuririmba yarasanzwe aririmba agashikiriza ubutumwa bwiwe aho yigeze kugira ati Afrika y'Epfo ifise intere yo kuvugana na ANC bagatora inyishu nayo handi ivyo barimo ntaco bizigera bitanga yewe mbandanyije hari n'abaririmbyi batatu b'abanyamerika bigeze gukoraniriza hamwe bagira nk'ivyo twokwita We Are The World by'iki gihe bimwe vyo gusensibiliza cane cane kugira ngo batange amakuru yuko biriko biragenda Mandela yavuye rero akugwa hahandi Robben Island maze arungikwa ikapu 83 umukotwe wesizwe wakoze ibitero i Pretoria barungika bita voiture piège ivyahitanye abantu 19 amajana 2 barakomereka mu 86 yahavuye yimurwa ngaho ariko yimuriwe mu yindi prison inyuma yaho asabwe ko bati turakurekura ariko uhebe ivya politike uhebe n'ivyo vya militantisme uheze ugende ariko ababera ifuro ry'igiti arabarahira 86 yavuye ashirwa mu yindi prison ariko aparama yari isa niyoroheje kuko yari inzu ifise na piscine ikagira fil barber gusa maze mu 88 haba igiteramo karabutaka kuri stade yitwa Wembley mu Bwongereza iyo stade nako iyo concert yamaze amasaha 12 yose baririmba bati Free Nelson Mandela Free Nelson Mandela hari kuri anniversaire yiwe y'imyaka 70 iyo concert yarabwe n'abatelespectateurs miliyoni 600 badiffuze mu bihugu birenga 60 ivyo rero byatumye ahindurirwa prison atwagwa mu yindi prison mbere President Bota araheza ashikiriza ubutegetsi muri uwo mwaka hanyuma asubirwa n'uwitwa Frederic de Klerk mu 90 hahavuye hakugwa ko ibihano vyari vyarafatiwe ANC maze igenekerezo rya 11 ivyo bihano vyatuma uwo muhari ubuzwa gukora nibaza ko bamwe ba MST bamwe ba n'indi migambwe yafuswe za EPDZ byamibanga umva ko subwambere imigambwe ifuswe kandi kongera ikagaruka bisaba gusa ko uguma kuri kuco wari ugomba gukora yewe hafi yo guheza nagomba mvuge ko gusa igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 2009 yahavuye arekugwa nyuma y'imyaka 27 yose afunzwe
yaboneka nk'umuntu akomeye ivyo gupfunga atatu vyagize, ariko mu vy'ukuri yari afitaniye n'utubazo n'uwo bubakanye Winnie Madikizela yari yaramufashije cane, maze batandukana igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kane mu 1992. Cane ko bapfa ko Winnie aveka iyo myaka yamaze hari ukuntu yagize gutya, bakagira abo baganira bandi nuko, maze igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu 1991 ihemejwe ku bice 68% by'abazungu ko aribo batora bemeza reforme ya constitution y'ibwirizwa shingiro, hanyuma apartheid irafutwa burundu nayo 1993. De Klerk na Mandela bahavuye baronka imwe bita Prix Nobel. Mandela yahavuye gusa agira ikibazo c'uko kuko yava mu bwoko bwitwa, reka rero wumve ivy'abanyafrika, yava mu bwoko bwitwa Kosa, bahavuye agira resistance, abantu batari biteze ko bagira bati ivyo vyose resistance azohura nayo ni resistance buye ku bazungu, ariko yahavuye agwanywa na resistance armée y'abazuru, kuko bagira bati dukeneye umuntu w'umukosa atuje imbere. Resistance armée y'abitwa Lenkata nayo 1994 havuye haba election multiraciale, kuvuga abirabure n'abahavura baremerwa gutora, bituma ANC itsinda ayo matora yabaye, maze rimwe yariyumviriye kuko byaraboneka rwose ko hari ukutiyumvanamwo, maze yiyumvira icohuza abantu, niho yaravye nk'ibintu bijanye n'imikino. Igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu